Muy buenos días, umunsi mwiza amados hermanos presentes, bakundwa nshuti na bene data muri ngaha, ministros abakozi b'Imana presentes muri ngaha, y en diferentes naciones, ndetse n'abari mu bindi bihugu, diferentes ciudades y mu lugares bisagara bitandukanye, de Colombia, mu bibanza byo muri Colombia, muri kumwe n'amakoraniro yanyu, conectados con esta mwihuje actividad na kino a gikorane través del satélite biciye kuri o de satelite internet. canke biciye no kuri internet. Ese imigisha ya Kristo mareka w'isezerano yoba kuri mwebwe mwese, ndetse ibe no kuri Nos jewe, abra las escrituras adukingurira ivyanditswe ndetse n'ubumenyi kugira ngo dutahure en este tiempo final. muri kino gihe c'iherezo. Quiero saludar al reverendo José Ndifuza Benjamín kuramutsa Revera Yosefu Benyamini Peresi hariya muri Puerto Rico, umukozi w'ihema rinini Karupa Katedrali hariya muri Puerto Rico, felicitarlo a él kandi y a todos los que ndamukeza han participado ndetse nabo bose bagize uruhare mu nyigisho verano de jóvenes de zo Puerto muci Rico. zigenewe ugwaruka muri Puerto Rico vyakozwe muri kuno kwezi, kandi uyu munsi ku w'Imana hakaba Este ziriko taller de verano de hariko jóvenes harasozegwa de Puerto Rico. zino nyigisho zo muci zigenewe ugwaruka rwo muri Puerto Rico. Y Yabaye intsinzi seguirá mu siendo muzuro, un éxito siempre kandi izobandanya buri gihe ari intsinzi a cabo. ariyo izokogwa Hoy, intsinzi uyu munsi siempre. ndetse n'ibihe bidashira. Para esta ocasión leemos Muri uyu mwanya dusome en segunda de Pedro, muri Petero wa kabiri capítulo 1, Petero wa kabiri igice cya mbere versos 19 al 21. umurongo wa 19 kugeza ku wa 21 haravuga muri buno buryo bukurikira: Tenemos también la palabra ariko profética, turafise ijambo ryavugishijwe, ryarakomejwe a la cual hacéis ryarakomejwe kurushiriza, mugira neza ko murishira ku mutima, ni nk'itara ryakira ahacuze umwiza, hasta que el día esclarezca, rigakesha ijoro rikageza aho ikinyenyeri cyo mu gaturuturu kizobandurira mu mitima yanyu. entendiendo primero Irya esto, mbere mukwiye kumenya que ninguna profecía nuko de las ata jambo Escrituras ry'abavugishwa n'Imana ryo mu vyanditswe rishobora gusobanurwa nk'uko umuntu avyigombera, kuko ata jambo ry'abavugishwa n'Imana ryazanwe no kugomba k'umuntu, ariko abantu bavuga ivyava ku Mana barongowe na mpwemu yera. y Kandi Apocalipsis no mu capítulo 1, vyahishuriwe igice ca mbere verso 1 umurongo wa mbere al 3 nos dice kugeza ku wa gatatu haravuga hati: la revelación de Jesucristo uguhishura kwa Yesu Kristo uko yahawe para manifestar a sus uko siervos yahawe n'Imana ngo yereke abagurano biwe bigira bibeho vuba, pronto, y la declaró agatuma umumarayika wiwe akabimenyesha umugurano wiwe Yohana. dando testimonio de la palabra de Dios Yashingiye intahe ibyo yabonye byose y de todas las nivyo cosas que ha visto. nivyo jambo ry'Imana no gushinga intahe kwa Yesu Kristo. Y los que oyen las Hahigwa palabras de usoma, esta hahigwa n'abumva amajambo y'uku kuvugishwa n'Imana, bakitondera ivyanditswe muri yo, está cerca. kuko igihe kiri hafi. Y la tercera escritura está en Salmo Icyanditswe cya gatatu naco kiri muri Luka mutagatifu igice 24, cya 24 verso 44 umurongo en wa adelante. 44 ukabandanya, haravuga hati, arababwira Jesús hablando con sus discípulos, Yesu ariko avugana n'abigisha biwe nyuma yo kuzuka, arababwira estas son las palabras que os hablé ataya n'amajambo con vosotros. ataya n'amajambo yanjye nababwira nkiri kumwe namwe, yingene ivyanditswe kuri jewe byose mu vyagezwe vya Mose no mu majambo y'abavugishwa n'Imana Los profetas, no muri Zaburi bikwiye gushika. entonces se les abrió el Maze abongora ubwenge para que comprendieran las ngo escrituras. batahure ivyanditswe. Y les dijo, Arababwira así está escrito, ati niko y vyanditswe así fue necesario yuko que Kristo akwiye kubabazwa y resucitase no de los kuzuka mu muertos bapfuye ku munsi ugira gatatu,
y que se predicase en su kandi yuko nombre ukwihana no guharirwa ibyaha bikwiye kuvugwa mu izina ryiwe en todas las mu naciones, mahanga yose comenzando desde uhereye i yerusalemu. y vosotros sois namwe testigos muri byabona de estas cosas. namwe muri byabona byo kuvuga ivyo. Yo enviaré la umve promesa ngira de mbarungikire sobre vosotros, icyo data yasezeranye, ariko mugume mu gisagara kugeza aho muzokwambikwa ubushobozi buvuye poder desde lo alto. mu ijuru. Que Dios bendiga nuestras ese Imana almas, yohezagira sus ubugingo palabras. bwacu buhezagira ijambo ryayo, reka twemerera kurisobanukirwa kuritahura. Nuestro tema Icigwa cyacu de hoy domingo es cy'uyu munsi ku w'Imana w'inyigisho za Bibiliya, el cumplimiento pleno de las ugushitswa profecías mu mwuzuro k'ubuvugishwa el día postrero. bw'igihe cy'iherezo. Pueden tomar asiento si tienen la mushobora gufata ibyicaro byanyu. siempre la buri obra de gihe Dios igikorwa cy'Imana ha sido cumplir lo que él cyakomeje gushitswa, ha dicho que va a hacer hakomeje gushitswa icyo yavuze kizokora, sus profetas. biciye ibyo yamenyekanishije biciye mu bavugishwa mu Baheburayo igice Uno dice, cya mbere haravuga, Hebreos capítulo 1, Abaheburayo igice cya mbere verso 1 en adelante, umurongo wa mbere ukabandanya haravuga hati, hablado muchas veces y de muchas maneras kera Imana yabaririye ba sogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. en estos postreros días, muri iyi minsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba samurago wa byose, niwe yahaye kurema isi. el cual siendo resplandor uwo de su kuko ari gloria, ugukayangana k'ubwiza bwayo n'ishusho y'akameremere kayo, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, kandi ashigikiza byose ijambo ry'ubushobozi bwiwe, ahejeje gushyiraho umwuhagiro w'ibyaha, abyagira iburyo bw'icyubahiro cy'ubwami bwo mu ijuru. Dios, Imana el cual habló por medio de los profetas, ariyo yavuze biciye mu bavugishwa, dice en estos postreros iravuga días, yuko muri iyi minsi y'iherezo tuvugisha ituganiriza biciye mu umwana wayo. mu minsi y'iherezo los 3 días ni iminsi itatu y'ikimpumbi delante de Dios, imbere y'Imana, quinto milenio, ikinyagihumbi cya gatanu, ikinyagihumbi cya gatandatu n'ikinyagihumbi c'indwi. séptimo milenio ikinyagihumbi c'indwi imbere y'Imana es el día postrero, niwo munsi w'iherezo imbere y'Imana, kubera yuko umunsi umwe imbere y'umwami ni nk'imyaka igihumbi, imyaka igihumbi ni nk'umunsi umwe, niko havuga muri Petero wa kabiri igice cya gatatu umurongo w'umunani, ndetse no muri Zaburi ya 90 yo havuzwe ngo umunsi umwe imbere y'Imana ku biremwa abantu 1000 años. aba ari imyaka igihumbi, kubera yuko umunsi umwe imbere y'Imana ni nk'imyaka igihumbi Para los seres humanos. ku biremwa abantu. Y ahora en ubu rero Zacarías muri Zakariya nos dice haratubwira capítulo 7 de Zacarías, igice cy'indwi muri Zakariya, verso 11 al 12 dice, umurongo wa 11 kugeza ku wa 12 havuga hati, ariko banka kumva, bantera ibitugu, biziba amatwi ngo boye kumva, y pusieron su mbere corazón bikomanaje imitima imera nk'isare, para no oír la ngo ley boye kumva ibyagezwe n'amajambo uhoraho nye n'ingabo que enviaba yarungitse muri mpwemu wiwe, por medio de los profetas ayavugira mu bavugishwa nawe ba kera. Nicyo cyatumye uburake buhambaye buva kuhoraho nye n'ingabo. cómo enviaba Dios su ni palabra gute Imana irungika ijambo ryayo, yarungitse ijambo ryayo ku ihanga ry'Abaheburayo, ntibiciye muri mpwemu wayo, biciye mu bavugishwa, kuko ijambo ryose tiene que venir por ritegerezwa medio kuza biciye muri mpwemu yera, biciye mu muvugishwa. eso ha sido kandi uko niko byakomeje kuba ari urutonde rw'Imana ejo haheze n'uyu munsi ndetse n'ibihe bidashira. cuando se nos habla kubw'ibyo iyo tubwiwe ku mumarayika w'umwami Yesu Kristo mu byahishuriwe igice cya mbere umurongo wa mbere ukabandanya, kandi ari wagaragara muri mu gitabo cy'ibyahishuriwe cyose,
iyo ni mpwemu y'umuvugishwa y'Imana irungika hagati mu ishengero ryayo kugira ngo utyo izane uguhishurirwa kw'Imana mu vyahishuriwe, ndetse n'ibindi bintu byose biba bigiye kuba mu kiringo c'ubuntu ndetse no mu kiringo c'ubwami, nuko mu nyuma no mu bihe bidashira. Ubwo nibwo buryo bwo kuzana uguhishurirwa ko mu byahishuriwe kuvuye kuri Yesu Kristo bizanywe na mpwemu yera biciye mu mumarayika ntumwa ari we Yohani intumwa mu gice cya 19 yarafukamye imbere yiwe kugira ngo amusenge, ariko umumarayika aramubwira ati reka ntubikore, ndumugurano mugenza we n'uwa bene so abavugishwa Imana bari usenga, kubera yuko uwo mumarayika ntabwo ari Yesu Kristo. Kubw'ivyo we ntihari gushobora kwakira isengesho Yohani yagomba gusenga, uwo n'umumarayika w'umwami Yesu Kristo. Kandi nk'uko mu isezerano rya kera ibyanditswe biratubwira yuko umumarayika w'uhoraho yiyeretse abavugishwa batandukanye. Umumarayika w'uhoraho ari we yari Yesu Kristo, umubiri wiwe wa kimarayika yitwa marayika w'isezerano, yarabagaragarira. Kandi nk'uko Imana mu isezerano rya kera yari ifise umumarayika wayo, intumwa yayo Kristo mu isezerano rishasha nawe arafise umumarayika wiwe, biciye muri uwo mumarayika aramenyekanisha ibintu bigiye kubaho vuba nk'uko vyavuzwe yuko azobikora. Kandi aravuga ngo nibiciye mu mumarayika wiwe. Nimba yavuga yuko ari biciye mu mumarayika wiwe, rero bitegezwa kuba biciye mu mumarayika wiwe. Ivyahishuriwe 22:6 aravuga hati arambarira ati ayo majambo nayo kwizegwa n'ay'ukuri, kandi umwami niyo Mana igera impwemu z'abavugishwa nayo yatumye umumarayika wiwe kwereka abagurano biwe ibigira bibeho vuba, kugira ngo yereke abagurano biwe ibintu bitegerezwa kubaho vuba. Ahavuga ko arungika nde? Arungika umumarayika wiwe, umumarayika w'umwami Yesu Kristo, ari we Reverend Branham avuga mu gitabo cy'ibihe by'ishengero ndetse no mu gitabo cy'ibimatanijwe. Tugiye gusoma mu gitabo cy'imirongo icyo havuga n'umurongo wakuwe mu gitabo cy'ibihe by'ishengero. Haravuga ku rupapuro rwa 41 mu gitabo cy'imirongo, umurongo wa 330 haravuga hati yararungitswe. Ivyo bisobanura kuvuga ngo we yaramuhaye ubwo bumenyi umumarayika wiwe, ahubwo bumenyi Yohani ntituzi uwo mumarayika wari we. Bibiliya namba ntivuga uwo mumarayika wari we, ariko turazi yuko yari umuvugishwa, kubera yuko Bibiliya ubandanije iravuga ati jewe Yesu ntumye umumarayika wanje kugira ngo nshingire intahe mwebwe ivyo bintu bigiye kubaho vuba. Nuko mu nyuma turabona yuko Yohani yatanguye gusenga uwo umumarayika aramubwira ati namba ntubikore. Ivyahishuriwe igice cya 22 aramubwira kubera yuko ndumugurano mugenzi w'abavugishwa. Ashobora kuba ari Eliya, ashobora kuba ari umwe mu bavugishwa. Yohani yari intumwa, ariko muvugishwa we yararungitswe. Yohani yari intumwa. Murabe imico y'ivyanditswe y'ivyete yanditswe, mugenzure ivyo ntibifise
we ibyo ntibifise imico nk'ibyo yohani yanditse. Mufate igice cya mbere igice cya kabiri cya yohani muhasome murabe imico yabyo, nuko mu nyuma murabe imico y'ibi. Yohani we yari umwanditsi, intumwa, ariko uyu we ni mpwemu y'umuvugishwa kandi ni neza na neza abantu batandukanye. Rero dusome umurongo wo mu gitabo cy'ibimatanijwe, tuwusanga hano mu gitabo cy'imirongo ku rupapuro rwa 94 akarongo k'amajana 811 haravuga hati: mbega mwarose ikintu, kuko yewe sishobora kubanda kubivuga kuw'Imana. Mwitegereze n'ivy'igitangaza, rero mwitegereze. Ibi bihwanye n'igihe Imana yari igiye kubohora isi y'umwuzure. Murabona yarungitse inkukuma. Mwibuke yuko inkukuma ishushanya umuvugishwa. Mu gihe yari igiye kubohora Isirayeli yarungitse umuvugishwa inde? Mose. Mbere y'uwo mwuzure mbe yarungitse nde? Yarungitse Nowa. Mwebwe murizera yuko igihe naho Yohani mwizinga ryo muri Patimo ubwo butumwa bwari butunganye neza ku buryo mwebwe murazi umumarayika n'intumwa, ariko mwebwe murazi yuko umuvugishwa ari intumwa. Mwebwe murabyizera ibyo. Reka tubigenzure. Byahishuriwe igice cya 22. Reka turabe niba yari inkukuma, yari intumwa. Nibyo yari umumarayika, yari intumwa, ariko yari umuvugishwa. Ari we yahishuye igitabo mu mwuzuro cy'ibyahishuriwe. Nuvuga ngo ibyahishuriwe 22 umurongo wa 19. Witegereze ibyo Yohani yabonye ngaha. Jewe Yohani ni jewe numvise ndetse ndabona bino bintu. Rero we yari karaheraheza. Nyuma cyanditse cya nyuma amaze kubyumva ndetse nkabibona nikubita hasi, nikubita imbere y'uwo mumarayika kugira imbere y'irenge by'uwo mumarayika nyeretse ibyo. Nuko umumarayika arambwira ati namba ntubikore. Nta muvugishwa w'ukuri cyangwa intumwa n'imwe, intumwa yo mu mugwi n'umwe isengwa. We arambwira ati namba ntubikore, kuko ndi umugurano mugenza we n'uwa bene so abavugishwa ndetse n'abitondera amajambo ya kino gitabo Imana bari usenga. Murabibona rero kino gitabo ni igitabo cy'ingirakamaro cyane, ijambo ry'Imana. Rero mwitegereze, iyo ijambo ry'Imana rizanywe ritegerezwa kuzanwa biciye mu muvugishwa, kuko uwo niwo ijambo ry'Imana rizako. Jewe nari ndindiriye kwakira ikibazo ku bijyanye n'ibyo, gusa je naribaza gusa ndumva hari ikibazo, gusa ndibaza yuko no kwinjira muri ibyo. Murabe buri jambo ryose ry'Imana rizanywe, Bibiliya namba ntihindura imikorere yayo muri byose. Murabibona ni ibintu bimwe nyene. Urabe mwitegereze mu byahishuriwe igice cy'icumi umurongo wa 1 kugeza ku 7. Aho haramaze gushigwaho
que el Espíritu de Dios hamwe n'ijambo rya mpwemu w'imana ryahawe Reverend Branham que trae la yuko umumarayika w'umwami wa Yesu Kristo umuvyahishuriwe ari we yazanye guhishurirwa kwa Kristo nimuvugishwa ntumwa ari we muri we hazamwo ijambo ry'Imana umumarayika ntumwa wa Yesu Kristo nk'uko mu isezerano rya kera marayika ntumwa marayika ntumwa w'Imana yari Kristo marayika w'isezerano kandi yari mpwemu yera Kristo muri mpwemu yera rero mu isezerano rishasha marayika w'umwami Yesu Kristo n'umuvugishwa nawe vyongeye ngaha hari banga rikomeye cyane iryo ku munsi w'iherezo rizokugurugwa kubw'inyungu ishengero ryose ry'umwami Yesu Kristo. Umunsi umwe mwese muzomenya uwo ari we umumarayika w'umwami Yesu Kristo ari hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo ariko arazana ijambo rihishuwe ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ijambo ryasezeranywe risezeranirwa ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Twamaze kumenya yuko ari mwe y'umuvugishwa, umuvugishwa mu mubiri we wa kimarayika ari we yakomeje kuzana ijambo, arizanira Yohani intumwa uguhishurirwa kw'ivyahishuriwe, ariko guhishurirwa kwa Kristo ku ishengero ryiwe ndetse n'ibintu yari kuzokora bizari kuzokorwa na Kristo abikorera hagati mu ishengero ryiwe. Rero mu gitabo cy'ivyahishuriwe harimwo ibyo byose byari kuzoba mu kiringo cy'ubuntu ndetse no mu kiringo cy'ubwami ndetse no mu bihe bidashira, kandi ivyo biraza bigashurirwa ishengero biciye muri Kristo, muri mwe muyera hagati mu ishengero ryiwe, yigaragaje arungitse mu marayika wiwe ntumwa kugira ngo ashingire intahe y'ivyo bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Kandi iryo ni ijambo ryahano, ijambo ryo buvugishwa ariryo rimurika nk'itoroshi rimurika mu kibanza cy'umwijima. Rero ibyo nk'abantu biri mu kibanza biri mu mwijima, ijambo ryo buvugishwa rimurikira hagati mu biremwa abantu, riba rihishura ibintu bitegerezwa kubaho vuba mu kiringo cy'ubuntu, nuko mu nyuma no mu ikiringo cy'ubwami, nuko hanyuma naho no mu gihe no mu bihe bidashira. Kandi mu yandi majambo ibintu bitegerezwa kubaho vuba, ugushitswa kwavyo kuzoba nkuko byagenze mu buvugishwa bwo kuza kwa mbere kwa Kristo mu gikorwa ciwe cy'ubucunguzi, arico cyari kuzokorwa apfuye ku musaraba Karavariyo. Kuko ivyo muri Luka mutagatifu igice cya 24 yarabwiye abigishwa biwe uko abavugishwa ndetse na Zaburi bamuvuze ko ndetse na Mose. Luka mutagatifu icyanditswe twamaze kuba dufise igice cya 24 umurongo wa 44 ukabandanya, haravuga hati, arababwira ati n'amajambo yanje nababwira nkiri kumwe namwe, yingene ibyanditswe kuri jewe byose mu byagezwe bya Mose no mu majambo y'abavugishwa n'Imana no muri Zaburi bikwiye gushika, maze abungura ubwenge ngo batahure ibyanditswe, kugira ngo dutahure ibyanditswe. Imana itegerezwa kutwugurura, kutukingurira ubwenge, ubumenyi, kandi yabaye Kristo uwugururiye gutahura abigishwa, kandi Kristo niwe atwugururira ubwenge kugira ngo dutahure ivyanditswe. Arababwira ati arababwira ati niko byanditswe yuko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka mu bapfuye ku munsi ugira gatatu.
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento kandi yuko ukwihana no guharirwa ibyaha bikwiye kuvugwa mu izina ry'iwe no mu mahanga yose uhereye i Yerusalemu, namwe muri byabona byo kuvuga ivyo. y también les dice kandi vyongera ababwira atumve ngira mbarungikire ico data yasezeranye, pero quedaos ariko vosotros mugume en mu la ciudad de gisagara Jerusalén, kugeza aho muzokwambikirwa ubushobozi buvuye mu ijuru. o sea, ni ukuvuga ngo que le muestra lo que we es la yaberetse palabra icyo ari cyo ijambo profética ry'ubuvugishwa, acerca de ibyavuzwe kuri we, ibyavuzwe na Mose, ibyavuzwe n'abavugishwa, ndetse bivugwa no muri Zaburi. yababwiye yuko byari ngombwa yuko ibyo byari kuba. la palabra ijambo ry'ubuvugishwa nk'ijambo ryahanuwe n'ibyiyumviro by'Imana hablado bivuzwe por los profetas biciye mu de bavugishwa las cosas que han de suceder. ku bintu biba bigiye kubaho. kandi iryo jambo ry'ubuvugishwa mu nyuma yo kuvugwa Que materializarse ritegerezwa gushitswa, ritegerezwa gucika ukuri. kandi iryo ni ijwi ry'Imana biciye mu gitwikizo cy'umubiri, igitwikizo cy'inyama, a los cuales viene aribo bavugishwa, aribo ijambo ry'Imana rizamwo. buri gihe iyo haba hari isezerano ry'uko Imana ibigiye kubwira abantu, un velo de carne izoba ifise igitwikirizo, umuvugishwa ariwe muri we haza ijambo, kandi biciye muri uwo muvugishwa Imana biciye muri mpemu wayo irabwira abantu bayo pacto vigente. baba bari muri iryo sezerano rigezweho muri ico gihe. Por lo tanto, nuko rero hay grandes hariho imigisha myinshi para este tiempo muri final, kino gihe cy'iherezo, para el cumplimiento kubwo gushyitswa k'umwuzuro ko buvugishwa para el día ku posterior. munsi w'iherezo. hariho ubuvugishwa bwinshi Paralelas bumeze kimwe canke bubangabanganywe n'ubuvugishwa bwo kuza kwa mbere kwa Kristo, así son las kandi ubwo para n'ubuvugishwa la segunda venida de Cristo, bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo, así como hubo muko habayeho de piedra igihe cy'ibuye para rigumye la imfuruka primera venida de mu kuza kwa mbere kwa Kristo. porque si bien kubera la yuko piedra nimba haza ibuye rigumye imfuruka, igihe aba ari ikibuye rigumye imfuruka. kandi mu yandi majambo, amajambo y'ubuvugishwa yo muri ico gihe ategerezwa gushitswa muri ico gihe, kandi igikoresho cy'Imana iba ifise muri ico gihe kirakira ayo majambo, nuko hablar al pueblo kikayabwira abantu, nuko agacika ukuri de la raza humana. hagati mu biremwa abantu. uko niko vyagenze mu kuza kwa mbere kwa Kristo, aho habaye intumwa yarungitswe Con el bautismo imbere yiwe, ariko yabaye Yohana Umubatizi, integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo. kandi iyo yaravuze él es ati uwo arakomeye kunduta. y entonces nuko para el día ku munsi w'iherezo hazobaho igihe cy'ibuye rigumye imfuruka vyongeye, kubwo ukuza kw'ibuye rigumye imfuruka, ukuza kwa Kristo aziye ihanga ryiwe riri mu isezerano rishasha, kugira ngo hashitswe plenamente mu mwuzuro ubuvugishwa del día bwo ku munsi w'iherezo. ubuvugishwa bwo ku munsi w'iherezo se cumplirá buzoshitswa en la edad mu gihe kimeze kimwe n'igihe cyo kuza kwa mbere kwa Kristo, igihe cy'ibuye rigumye imfuruka. nuko rero hagati mu bantu b'abanyamahanga, hagati mu ishingiro ry'umwami Yesu Kristo, hazobaho igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka nk'uko cyabayeho hagati mu ihanga ry'Abaheburayo hariya imyaka 2000 irarenganye, aho hashikijwe ijambo ry'ubuvugishwa, ijambo ryahanuwe, ariryo ryavuzwe na Mose, ariryo ryavuzwe n'abavugishwa ndetse na Zaburi. uko niko vyongeye, hariho igihe cy'ibuye rigumye imfuruka ku kuza kw'ibuye rigumye imfuruka, kuza kwa Kristo aziye ishengero ryiwe muri kino gihe cy'iherezo, para el cumplimiento kugira ngo habeho ugushitswa k'umwuzuro ko buvugishwa bwo ku munsi w'iherezo, kugira ngo gutyo duhabwe uguhishurirwa del séptimo kuko imatanijwe cindwe, uguhishurirwa kukuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'intare mu muryango wa Yuda, aje afise agatabo kazinguruye mu kuboko kwiwe, kugira ngo darnos a akaduhe kugira ngo tukajye tujye ku gatabo. ubwa mbere gategerezwa kuribwa n'intumwa ihwanye n'igihe cy'ibuye rigomeze imfuruka, kugira ngo we mu nyuma agadushikirize natwe, akaduhe kugira ngo tukajye tujye kuri iryo jambo nyene, iryo
nawe we azojya ku munsi w'iherezo, kuko umuntu ntazobeshwaho n'umukate gusa, ahubwo azobeshwaho n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana, akanwa k'Imana n'abavugishwa n'Imana biciye muri bo. Imana iravuga mu gihe ujya mu kindi, mu kiringo ujya mu kindi. Nuko rero ni ingirakamaro cyane kumenya ubuvugishwa bwo ku munsi w'iherezo, kuko muri bwo buzoshitswa mu gihe cy'iherezo, mu gihe cy'izahabu, igihe cy'ibuye rigomeza imfuruka, igihe cy'ukuza, igihe cy'ukuza k'umwami azi ishengero ryiwe ku munsi w'iherezo. aricyo gihe twamaze kuba turiko turabamwo. Nuko rero ni ingirakamaro yuko twoba tugavye yuko Imana izo twugurire ivyanditswe n'ubumenyi kugira ngo dutahure ubuvugishwa bwo ku munsi w'iherezo, ndetse no gushitswa kwabwo hagati mw'ishengero ryiwe mu gihe cy'iherezo. Nuko rero tube turiko turashishikazwa, kuko hariho imigisha myinshi kuri twebwe muri kino gihe cy'iherezo. No mu Vyahishuriwe igice cya 22 umurongo wa 16 haravuga hati, jewe Yesu numye umumarayika wanje kugira ngo ashingire intahe mwebwe ivyo bigiye kubaho. Reka tubasome kugira ngo tube dufise ishusho iboneka neza. Jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Ni jewe munago wo ku gishitsi cya Dawidi, ndi umwuzukuruza wiwe, kandi ndi ikinyenyeri gica ibibatsi cyo mu gaturuturu. Kandi ivyo Kristo byose avuga, ishengero naryo ry'umwami Yesu Kristo naryo rirabivuga ku munsi w'iherezo, kubera yuko risubiramwo ivyo Kristo ariko aravuga biciye muri mpwemu wayo, biciye mu mumarayika wiwe ntumwa ku munsi w'iherezo, muri kino gihe cya nyuma, mu gihe cy'ibuye rigumye imfuruka. Kubera yuko ukuza kwa kabiri kwa Kristo, ukuza kw'ibuye rigumye imfuruka, Kristo ni ibuye rigumye imfuruka, ibuye ritasituwe n'amaboko, yo mu Vyahishuriwe igice cya 2 mu gitabo cy'umuvugishwa n'Imana Daniyeli. Kandi iki ni igihe cyo gushitswa kukuza kw'ibuye rigumye imfuruka, ukuza kwa kabiri kwa Kristo aziye ishengero ryiwe mu gihe cy'ibuye rigumye imfuruka, igihe cy'ukuza k'umwami muri kino gihe cy'iherezo, kugira ngo gutyo aduhe ukwizera kuduheshe guhindurwa no kujana na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama, kugira ngo gutyo tujye ico gitabo kimatanije udushesharandwi arico mu Vyahishuriwe igice cya 5 kizanwa na Kristo, ariwe acugurura. Mu Vyahishuriwe igice c'10 arakizana acuguruye, akakizanira Yohani intumwa, ariwe shusho n'urugero y'umumarayika w'umwami Yesu Kristo, ndetse n'ishengero ry'umwami Yesu Kristo ryo muri kino gihe cy'iherezo. Kandi arakimuzanira kugira ngo akige, nuko mu nyuma agahanura. Kandi mu Vyahishuriwe igice cya 11, mbega ni bande bahanura? Ni imyerage ibiri, Mose na Eliya, aribo bagaragara mu Vyahishuriwe igice cya 11 kugira ngo bavugishwe kandi bazane ijambo barizaniye ihanga ry'Abaheburayo, aribo barindiriye ukuza kwa Eliya, ndetse n'ukuza kwa Mose, n'ukuza kwa Mesiya. Ariko mbere aza ku ishengero ryiwe, ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu gihe cy'ibuye rigumye imfuruka. Vyoroshe cyane nk'uko. Nuko rero ugushitswa k'umwuzuro k'ubuvugisho bwo ku munsi w'iherezo azoba
bizoba mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu gihe cy'ibuye rigumye imfuruka, aricyo gihe turiko turabamwo, aricyo gihe twamaze kudugamwo, aricyo gihe turindiriye ugushitswa mu mwuzuro kubuvugishwa buhwanye no ku munsi w'iherezo, ari wo munsi turiko turabako. Aho niho tuzoronkera ukwizera kuduhesha guhindurwa no kujana na Kristo mu birori vy'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Mbega ni bande bakiriye mpwemu yera, barose mpwemu yera ku munsi wa Pantegoti, ariryo ryari isezerano ryo kwambika ububasha bwo hejuru? N'abari mu gihe cy'ibuye rigomeza imfuruka bari kumwe na Kristo mu kuza kuwe kwa mbere. Mbega ni bande bazogoronka uguhindurwa ukurerwa mu mwuzuro gufatika? N'abazoba bari mu gihe cy'ibuye rigumye imfuruka mu kwigaragaza kwa nyuma kwa Kristo, mu gushitswa k'umwuzuro kubuvugishwa bwo ku munsi w'iherezo. Uyu munsi kuw'Imana, umunsi w'inyigisho za Bibiliya, inyigisho zo kuw'Imana, turipfuza kuba dufise mu buryo buboneka ubuvugishwa bwo ku munsi w'iherezo, aribwo buzoshitswa mu ntambuko y'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ari ishengero ryiwe muri kino gihe, aho Kristo azozana ugushitswa mu kuza kwiwe kwa kabiri, kuko azoza azananye n'abamarayika biwe, kubera yuko umwana w'umuntu azoza mu bwiza bwa se ari kumwe n'abamarayika biwe, nuko azogarira umuntu wese ibihwanye n'ivyo yakoze. Muri Matayo mutagatifu igice cya 16 umurongo wa 26 kugeza kwa 28, ndetse no ku musozi wo guhindurirwako mu gice cya 17 muri Matayo mutagatifu, Kristo yajanye n'abigishwa biwe Petero, Yakobo na Yohani abaduga umusozi muremure, nuko ahindurirwa imbere yabo. Hagaragara muri buri ruhande Yesu, Mose mu ruhande, ndetse na Eliya mu rundi ruhande. Kandi ubwo n'urwo rutonde gukuza kwa kabiri kwa Kristo ku musozi, aho hariko ushushanya ishengero. Kristo ngaho yariko arashushanya ukuza kwiwe kwa kabiri azanye n'abamarayika biwe, nk'uko we yavuze yuko azoza ku munsi w'iherezo. Abamarayika biwe ni imyera y'ibiri, Mose na Eliya, ku munsi w'iherezo bazanye na Kristo mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Nuko mu nyuma bazoja kwihanga ry'Abaheburayo ku gikorwa kijanye n'ibihumbi 144 by'Abaheburayo abatoranijwe, aribo bazohamagarwa ndetse banegeranywe, kandi abo bazoba inkone zo mu rushengero. Kandi byoroshe cyane, nk'uko azoba ari ugushitswa k'umwuzuro k'ubuvugishwa bwo ku munsi w'iherezo. Kandi ibijanye natwe, birabana natwe, bizoshitswa muri kino gihe cy'iherezo nk'uko byavugishijwe, byahanuwe. Nuko rero buri gihe turindire twitege ugushitswa k'umwuzuro k'ubuvugishwa bwo ku munsi w'iherezo, arico gihe turiko turabamwo. Naho turiko turabaho, turiko turahimbagwa ubuvugishwa bwo ku munsi w'iherezo bwamaze gushitswa hagati mu ishengero ryiwe muri kino gihe cy'iherezo. Vyongeye turarindiriye n'ububura kugira ngo bushitswe, kugira ngo gutyo nabwo tubwigine, kugira ngo gutyo tubwumvirize, kugira ngo gutyo tubutahure, kugira ngo twakire inyungu zo gushitswa k'ubuvugishwa bwo ku munsi w'iherezo, ari wo munsi twamaze kuba turiko turabamwo tunezerewe, turi kumwe na Kristo ku munsi mu ishengero ryiwe, mu mubiri w'ibanga w'abizera. Kandi ishengero ryiwe ni Eva wa kabiri, kandi Kristo nawe ni Adamu agira kabiri, ari we yakomeje kuba ariko aragwira mu ishengero ryiwe mu gihe uja mu kindi, ariko arigwiza abyara abahungu n'abakobwa b'Imana, nk'uko biri mu nteguro y'Imana, kugira ngo kubwo ukuvuka gushasha kw'abahungu n'abakobwa b'Imana bavukira mu bwami bw'Imana. Muri Yohane mutagatifu igice cya 3 Kristo aravuga abwira Nikodemu ati, nukuri ndakubwire,
utavutse bundi bushasha namba ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Nkuko nuko rero kugira ngo ubone ubwami bwo ngaha ku isi tubayemwo utegerezwa kuvukira muri no bwami bwo ngaha ku isi biciye muri ba data bo ngaha ku isi. Rero kugira ngo ubone ubwami bw'Imana wakire ubeho mu bwami bw'Imana utegerezwa kuvuka bushasha uvyagwe n'amazi na mpwemu yera, kandi ivyo nivyo biba kw'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo biciye mu mazi, ijambo, ubutumwa bwiza ndetse na mpwemu yera ari byo bikora bundi bushasha. Nuko gutyo bakavukira mu bwami bw'Imana abahungu n'abakobwa b'Imana. Rero mu yandi majambo tuguma dushizweko ikimenyetso na mpwemu yera kugeza ku munsi wo gucungurwa ari wazo umunsi wo kuragwa mu muzuro, umunsi wo gucungurwa kw'imibiri yacu. Tuva mu mibiri ipfa tuja mu mibiri idapfa wahawe ubwiza umeze kimwe n'umubiri wahawe ubwiza wo Yesu Kristo afise umucunguzi wacu, kandi iryo niryo hangiro, kandi yuko twebwe twese tuzogira ishusho na kameremere kayo. Ishusho na kameremere, ishusho n'umubiri wo mu buryo bw'umuhemu wa kimarayika, kameremere kiwe ni umubiri ufatika, umubiri wahawe ubwiza wa gisore, umubiri uhoraho, umubiri udapfa utabora nk'umubiri wo Yesu Kristo umucunguzi wacu afise. Nuko rero turarindiriye yuko vuba cyane hakwira igitigiri cy'abatoranijwe b'Imana mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, kugira ngo gutyo Kristo ave ku ntebe yo kutuvuganira aho ari nk'umuhereze mukuru mu rutonde rwa Melikisedeki, ariko tuvuganira hamwe n'amaraso yiwe bwite, avuganira abo bose banditswe mu ijoro mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama mbere yo gushirwaho ku itanguriro ry'isi. Mwibuke yuko amazina yacu yanditswe mu ijoro mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama mbere yo gushirwaho ku itanguriro ry'isi. Ni ukuvuga ngo twahoze mu Mana mu bihe bidashira. Nuko rero nta watoranijwe n'umwe yanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama, nta n'umwe ashobora kuzimira. Bava mu bihe bidashira kugira ngo gutyo bagire ukwigaragaza mu mubiri wa kimuntu ngaha ku isi, kugira ngo bagirane guhura na Kristo, kugira ngo baronke gucungurwa mu buryo bw'umuhemu, nuko gucungurwa gufatika ku mubiri, nuko gutyo bagarugwe ku buzima buhoraho. Ni ukuvuga ngo twahoze mu Mana mu bihe bidashira, kandi twahoze twanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama mu bihe bidashira. Imana yanditse amazina yacu ngaho, kandi ntidushobora kuzimira. Uw'Imana yumva ijwi ry'Imana. Kandi Kristo yavuze ngo nta muntu n'umwe ashobora kuza kuri jewe data atamukwegerereye. Ni ukuvuga ngo ni ikintu cyategekanijwe n'Imana imbere yo gushirwaho ku itanguriro ry'isi. Nta kintu na kimwe twibuka mu myaka ibihumbi byarenganye, kuko ntitwari mu mibiri ifatika, ahubwo twari ubugingo buzima, kandi kugeza n'ubu hariho baragaragara mu mibiri ya Kristo, mu mibiri ya Teofaniya yitwa mpwemu yera, marayika w'isezerano. Ariko ubwo kwigaragaza tukuronka igihe turonka mpwemu yera, ubwo gutyo tukagira umubiri wa kimarayika wo mu ijuru. Kandi kubw'ibyo Kristo aravuga ati yarababwiye ati ntimunezezwe nuko mwemu zabumviye mu izina ryanjye, ahubwo munezerwe yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Mwibuke uko abizera Kristo ubwenegihugu bwabo nubwo mu ijuru, nkuko biri mu Bifilipi igice cya 3:20 kugeza ku 21 havuga hati tweho iwacu ni mu ijuru, niho twiteze umukiza ko azova, niwe Mwami Yesu Kristo azohindura imibiri y'ubufafara bwacu ishushanywe n'umubiri w'ubwiza bwiwe, nkuko afise ubushobozi bumubashisha kwigandurira byose. We afise ububasha kugira ngo yigandurire
ibyaremwe byose, kandi kuri we ubwo bubasha, hamwe n'ubwo bubasha azoduhindura mu mubiri ifatika, kugira ngo tugire mu buryo bufatika umubiri nk'uwafise, umubiri wa gisore, umubiri ubaho ibihe bidashira. Kandi ibyo byose biri mu gushyitwa k'umwuzuro k'ubuvugishwa bwo ku munsi w'iherezo, aribwo butegerezwa gushyitswa. Kandi mu yandi majambo, tuzoba turi mu mubiri w'ibanga wa Kristo buri gihe, mu gihe tugenewe aricyo gihe cy'ibuye rigumye imfuruka. Kandi ngaho muri icyo gihe, aho niho twahamagariwe, duhamagarwa na Mpwemu Yera mu kwigaragaza kwibuye rikomeze imfuruka, nk'uko muri buri gihe Mpwemu Yera, Kristo muri Mpwemu Yera biciye mu ntumwa ya buri gihe yarahamagaye abatoranijwe ba buri gihe, bahamagarirwa mu gihe bagenewe. Barahamagawe, nuko bashyirwaho ikimenyetso muri icyo gihe, bashyirwaho ikimenyetso na Mpwemu Yera kugeza ku munsi wo gucungurwa. Ni ukuvuga ngo ku munsi aho tuzocungurwa mu buryo bufatika mu mibiri yacu, kandi tuzogira imibiri ihoraho kandi yahawe ubwiza, imibiri ya gisore ibaho ibihe bidashira. Kugeza n'ubu haracyahamagara anegeranya abatoranijwe bo ku munsi w'iherezo bo mu ibuye rigumye imfuruka. Kandi icyo ni cyo kibanza aho mu mugani w'abashumba bagiye kurondera abantu kugira ngo babashyire mu birori, nuko mu nyuma baragarutse baramubwira ati twagejeje nk'uko watubwiye, ariko kugeza n'ubu haracyariho ikibanza kimwe gusa gisigaye mu mubiri wa Kristo. Ni ikibanza cyahera cyane, aricyo gihe cy'ibuye rigumye imfuruka. Aho niho bashyirwa mu gihe cy'iherezo kubw'umugisha ndetse no gushyitswa k'umwuzuro k'ubuvugishwa bwo ku munsi w'iherezo. Kandi ubwo buvugishwa bukazana umugisha ku batoranijwe bo ku munsi w'iherezo, mu gihe cy'ingirakamaro cyane ku bindi bihe, ku ntambuko zose z'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Nuko rero turashimira cyane Imana kubw'umugisha w'ubuvugishwa bwo ku munsi w'iherezo, kubwo gushyitswa k'umwuzuro ku munsi w'iherezo mu gihe cy'ibuye rigumye imfuruka. Kuri jewe ryabaye ihigwe rikomeye cyane kuba turi kumwe namwe bwe muri uyu mwanya, ndiko ndabashingira intahe ya kino cigwa cyacu cy'inyigisho za Bibiliya, ugushyitswa k'umwuzuro k'ubuvugishwa bwo ku munsi w'iherezo. Ese Imana yobahezaga kandi kabarinda, kandi tuzobandanya tubonana mu bwami bwa Kristo umucunguzi wacu ibihe bidashira.